kandongora ndongorera mu muco wawe waka waka murika oya simpagarikwa ivyo ubwo buzima bwawe birabogaboga biratangaje jisho ritamurondeye niryo ryamwiboneye hanga ryari riri kure niryo yihishuriye kumbura umugororotsi botinyuka kumupfira munyavyaha nkanje ninde boye mw'iyo mpfira devo wewe ivuga nk'intambiro ndera ikirotsa ndindira gatongira ico ndakwibutsa vyageze ryaramaze kubishitsa. Hello bakunzi ba Buja Hit TV muraho murakomeye nize ko mumeze neza kuri mikro muri kumwe na Ange Irankunda today rero nabazaniye nkuko mpora ndabikora ngo ndabazaniye ibintu bishasha ndabashira update ku bintu bigezweho no munsi nabazaniye abaririmbyi nkuko mumenyereye abaririmbyi abarundi abantu bako raduza idarapo ry'u Burundi mu ndirimbo zitandukanye ndabazaniye abastar b'imiziki mbega bimeze gute vyipanze gute bo bariko babikora gute babona yuko ubutumwa bwabo bushika hehe baza kubabwira byinshi reka ndabaramutse rero Victorious. Yes, amahoro. Ni sawa. Ni mpore cyane. Murakomeye. Cyane gose. Mbanje kwanza ntarababwira byinshi aka kantu Victoria. Igiwa. Murashaka kwidondora abakunzi banyu abatari babazi abatari bwababone murashaka kwidondora amazina yanyu mwahawe n'abavyeyi. Amazina yanje yose ni Nzeyimana David Lionel. Eko. Hama David rero n'umuntu muririmbyi uwo muri Victorious wa muntu wanyine bafuganje naho hariho uwundi muntu ari muri yindi team areka naho nyine abibwire n'amahoro cyane nashima Imana gose yego kazina kanya izina nitwa Bonne vie. We ntushaka kwe bahise mwe David. Mweza afise amavuta yiwe. Amavuta afise ije bayita. Amavuta yo gukoma induru. Bakuzi ba Buja Hit TV murabona yuko ari ibintu biryoshe no munsi barababwira mbega bigeze he umuziki wo gospel bigeze he mu gihugu cacu bawufata gute ubutumwa bugera he ndababaze mwoba murababonye neca oya ni turi aha i Burundi turi bane mugabo arandi batatu batari mu Burundi ari Lievin ari Kenya hari Axel ari Chypre na Kesi ari mu France hama batashoboye kuboneka afatiriwe ku bw'imvo z'ibindi bikorwa bitandukanye twashoboye kugira ngo dushobore kwigabura byose bigende neza hariho Cece hariho na Beri nibo batatu tari kumwe kwabo mutari kumwe mutari ngaho batari ngaho mu gihugu bagiye kwiga cyane yego bari kwiga yego mubandanya mukorana cyane gose tubandanya dukorana na projet ya Viti izosohoka muzokumvamwe batarina muragerageza kugira ngo mube kumwe ubuhinga bwarabaye ibintu byarateye imbere nibazwe nta kintu kimwe dukora batabizi hana bari ko barakubona uwo bakijije ryari nakijijwe c'était en 2000 kijije ryari ga wakiriye neza na neza nafashe decision yo gukizwa nzi neza ivyo ndiko ndakora c'était en 2013 en 2013 niho witahuye ego niho nitahuye ndavuga ati ubuzima bwanje ndabutanze kugira ngo Imana imbere umwami yongere Yesu yongera mbere no mukiza ego uvuze ngo bisigura umugabo arinjira ngo warafisa aho winjirira ava bien sûr que oui n'ubundi ava kwinjira nimba ari kwinjira nyene narinjira mugabo ni bya bindi byo kuba waravuze ati jewe Imana ndakijijwe numva nyene ndagukunda mugabo ugasanga yani ntahura ako gakiza icari cyo ugasanga witwa umukizwa mugabo utazi ivyo urimo utazi ivyo yakurikiye peut-être wagiye kubera abagenzi peut-être wagiye kubera wumva umengo biraryoshe
mugabo hari igihe kigera ukavuga ati nawe nkeneye kudesida ndazi ibyo ngiyemo ndazi yuko ntegeza gukurikira inzira imwe. ngaruke ngaho mu bafu bwanje muba mwarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ryari? Nyaza ko hari mu ntango za 2014 ya ikintu ca mars gutyo ego. Wari ufite aho winjirira nawe canke ya umuntu wese nyizi umuryango ufite aho usengera nawe ufite aho usengera nk'uko bisanzwe, rero novuga nti umuntu ababijamo uko nyine kubera abavyeyi urabizi akadimanche utagiye gusenga sha hari n'abavyeyi bakubaza ivyo bigishije wategeza kuba ubizi ku mutwe ati bavuzaka niyo utagiye urumva wagenda ku gitsuri. Sinovuga gutyo umuvyeyi wanje aho bari bava nkubita gusa reka mvuge ko nyine nagenda ntatahura ivyo ari vyo vya bindi nyine yego reka mvuge ko nabikuriyemwo gutyo bakakubwira ukagenda kumviriza nyine hamuka bifata ku mutwe kugira niyabikubaza z'ubuvyibuka ya nivuga ko ari nibaza ko mutakijije kumwe n'uwo twarinjira ariko ko bigenda kose barinjira bagasohoka urumva ntibari bwitahura avuga ati ndafashe ingingo yo gukurikira umwami Yesu. Uno musire murabona ko ari abantu bahagaze neza ndibaza nta mpungenge oya nta mpungenge yo kuzimira. Reka rero tuvuge kuri kariya y'umuziki wanyu. Mwavuze ko muri seti ariko muri gihugu cy'u Burundi muri 4 abahungu 2 n'abakobwa 2. Bigenda gute mwahujwe mwasengera hamwe cyane? Ego twatanguye dusengera hamwe duhurira muri church imwe Truth Revealed Church turongowe na Prophet Evra hama and then uburyo twahuye sino kugira ngo harabaye ngo guselectiona ngo gupanga ngo duhure ngo na bonere ngo nandi ufite hariho kuntu twisanze nyene twahujwe. Ndazi neza ko ugira umbwira ati ni umuhamagaro twarahamagawe abantu batumva umuhamagaro icari ico byumva ariko no turabivuga nshaka kubyumva vuga turaza kubivuga ni vision Imana yaduhaye hanyuma igihe reko Imana imaze kuri duha yaragerageje uburyo bwose irishira mu muntu kanaka ende nabo bantu bafise igiherekwa rimwe iragerageza uburyo bwose barahura atari kuvuga ngo je ngo nari niyumviriye ngo nari nicaye ngo mu mwaka wa 2000 ngo niyumvire ngo je umunsi umwe ngo tuzohura na bonere ngo dupange ngo tugire no ariko ni ibintu twasanze twafatanijwe bivanye nuko twari dufise iyerekwa rimwe bivanye nuko twako tuja hamwe bivanye nuko nyene twari dufise ico kintu kimwe twese muri twebwe hama turafatanwa muri ubwo buryo tubona gutangura. Ndavyumva ariko hari abantu bakiri batoyi mugakiza bashobora kubasigurira iciyumviro ndibaza umwe wese kwikote yiwe hari ukuntu yiyumvira canke mwabonana non c'est pas question que twari na post nibaza ko tutari post cyane ku buryo twohuzwa muri groupe ku buryo bugati akanaka kundi kanje nakagroupe kanje nyene twikorera ibintu byacu oya ntibwari mu bwo buryo. Umuntu yagize iciyumvira ati umubona gute two fonda visionnaire akaragihindukitse nibaza ko harabayemo ico kintu cy'uko Imana yarampaye iryo yerekwa imaze kuri Imana yaremaranye igihe kinini cyane and isanzwe ndabikora ndi jenyene ndabikora uko wanje hanyuma hiyongeramo uwitwa Nonixel ntari ino yitwa Axel benshi ni wayi mu propose canke yarabikubonye ko nta byo gupropose vyarimwe si demande ya mariage twahuye uko nyene Axel ndi kumunsi wa mbere duhura twahuye ku bintu by'ama freestyle rero tutera freestyle dusanga tuba bagenzi uko cyane n'ivyo ko umuntu usanga musangiye ikintu baguma muhura tuhura uko twari tuna bagenzi vyatari Axel turagumana abandi baza kwiyongera mu nyuma Axel twahuye tutaranahura nabo bandi bose abandi baza kwiyongera uko nyene kidogo and then en 2016 niho twa décida kudemara officiellement mugabo avant yo 2016 twari turiko turakorana mugabo bya bindi uvuga ati we need to pray kugira ngo nitwamara kwiransa muri bino bintu tugende tutagiye kuririmba gusa tutagiye muri carrière ya musique gusa nkuko abandi bagenda bavuga ati tugiye muri industry muga tugiye muri ministère turiko turaministeringa muri buno buryo novuga Axel novuga Kesi Lieve nibaza ko nabo nyene naho tutari kumwe physically barafise ikintu cyuko afite yajya umutayi wa mbere ni ivyumviro umutayi wa mbere ni idée umutayi wa mbere ni kunge na ma innovation kujya umuntu avuga ati men tugira iki niki
même si badahari physiquement ugasanga turakoze ikintu hagaragaye twebwe muga cyavuye kuri bo ico turakibashimira aho simvuze ya Beri na Cece baririmbye. Ubwiza bw'amashurwe nuko adasa nyene nuko afise amakuru radasa nuko uko nyene umwe wese afise akantu nyene nko yari karabivuga nivyo bituma nyene viti iba viti umwaje acha nyene akompleta ka kantu kari kabuze. Ariko wanse kumbwira David ikintu David ni byose muri byose ni byose urumva ashobozwa byose ni umuha inkomezi katubwire. Gusa David arafise creativity irenze novuga ni impwemu y'uburongozi mugabo hari abandi toranye ukavuga ati aba yari yarabibagize no mu nda ya mama wabo nukuri n'umurongozi Ikizayisigura ubuntu bw'Imana no mu rurimi ruba ni kiganda baduhaye featuring muri kumwe n'umuririmbi yitwa Levickson ko iki mwahisemwo ndibaza ubutumwa bwarageze mubona muhagijwe na oya ntiturahazwa mwifuze ko ubwo shikara mwifuze ko ubwo shikara kure cyane oya ntiturahazwa kabisa. En fait Paul avuga ikintu kimwe avuga ngo amajambo en fait amajambo ari muri ekisa samajambo gusa ni mwe mu kandi nzima bareke iyo ndirimbo ico nico ciza cyane amajambo y'Imana si samajambo gusa ni imbuto rero iyo ubivye imbuto ntushobora ivyamwe abiyo mbuto hanyuma buke bwikazogendera mera hanyuma mu abiyo mbuto yatewe ngira heze nk'ameza ntushobora kubona ivyamuvuye nyene so nibaza ko nta kibi kirimo cyuko woyumviriza amajambo cyane mugabo men kaya kantu ngo ekisa ariko nibaze ko batayimvira naco bivuga kutayiyumvira ko yo yirabiyumvira ko nganda kwigisha ingene ngaha bavuga nta na rimwe ati tubigishe kuvuga gusa kuhaba akaza ejo akaza hirya ejo akaza akamara indwi zibiri zitatu kuvuga nkabo rero iyo ndirimbo bakareke gusa kivugira bayireke bayivuza ahubwo bashaka hariho hose ujya muntu yenazo yujujwe mpemera muri bwabo gize samuragwa kisa ubuntu nibwo bwakugize ntazi ivyo ariko aravuga mugabo ejo aryamye ari ikintu umengo kiro kiraba muri we usanga umuntu akuvuga ngo nakijijwe umwe yambwiye ubutu numva nokitswe kumbe vyatanguye kuri cya kirere cya yandirimbo vyoroshe ko umuntu amubwira ubutumwa gakizwa kubera hari ikintu catanguye ava cyangwa ugasanga arashikiyo n'ikintu yibutse yandirimbo arayivugije iramwibukije ibintu byinshi iramwigisha birashoboka mu buryo bwinshi butandukanye donc bayivuze bayumvirize yo igumi biyumvirako ya ndongorera mu mujo wawe waka murika oya simagare ko ivyo ubwo buzima bwawe birabogaboga tangaje jisho ritamurondeye niryo ryamwiboneye hanga ryari riri kure niryo yihishuriye kumbura umugororotsi botinyuka kumupfira munyabyaha nkanje ninde boye mw'iryo mvira devo wewe ivuga nk'intambwiro ndera ikirotsa ndindira gatongira icyo ndakwibutsa byavageze byaramaze kubishitsa bakaba ari babandi nyene babandi baguma bababwira ubutumwa imbo ziri ku gihe ciza nibaze ko uvuga nibaza ko ubutumwa budasazwa da ubutumwa buguma ari bushasha ni imbuto itabora twari twakivuze uko ijambo ry'Imana baryumvise ejo ugasubira kuryumva none munsi riguma ari rishasha oya nibaza ko je mvuze personnellement image bambona aho mu kibano aho ku sengero ahandi hose umuntu agenderera ni donc ni ya image nyene y'umuntu atanga ubutumwa bwiza aririmbira Imana biciye mu ijambo ryayo yego nibyo mwana w'Imana urabigendera no muhira cyane gose si ibintu biva hanze bija indani ariko ni ibintu biva indani bija hanze hari umuntu umwe yanditse aravuga ngo wohunga ikikwiruka ko muga ntiwohunga rero ni ubuzima buri ndani muri twebwe ntaho dufise tubuhungira ntidufise ubundi buzima bwo kubaho bundi ariko tubaho ibintu biriko bitemba biva indani muri twebwe namwe bimeze gute yaza ko bitari kure cyane nibyo avuze kubera ko ibyo turirimba ni nk'intahe nagahande gato mu buzima dusanzwe tubayeho mu bisanzwe tuvuze kisa ubuntu bw'Imana n'ivyizegwa vyacu nivyo twizera nivyo tubaho tuvuze hodari nivyo dusanzwe tubaho mu bisanzwe message tuba two turatanga apa yuko tuyiririmba niyo tubaho
umuntu aturavye arashobora kumenya ubwo butumwa bwiza, arashobora kubona ikisa, arashobora kubona ubuntu bw'Imana bwitambukira akumvamo ikisa mu buzima busanzwe nyene. Novuga rero nta buzima bubiri dufise, n'ubuzima bumwe bwa Kristo buba muri twebwe. Rero imbere inyuma turi vyete bisomeka. Ya. Bifes ndibaza mu ko mubo yaririmbye mwebwe mutarimo. Turimo na gato ko turamwubaha